wa kabiri mu kakaro 2021 ni ikinyamakuru Isanganiro cahora gikora nk'iradiyo cugurura ku mugaragaro imbonesha kure yaco. Mw'ijambo ryiwe Thierry Kitamo yaserukiye ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'ubuhinga bwa none muri ivyo birori, yasavye imbonesha kure Isanganiro kubandanya gutanga ibiganiro n'amakuru binwanisha abarundi. Nayo kubwa Laurent Kaganda icegera c'uburogoye urwego rujeje gucungera ibimenyesha amakuru mu Burundi, yasavye Télévision Isanganiro gushiraho ibiganiro bishigikira cane umugambi w'igihugu ujejwe iterambere PND mu funyafunyo wa 2018 ushira wa 2025. Umuyobozi mukuru wa radio na Télévision Isanganiro Ntakirutimana Silver amenyesha ko kubifuza gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure Isanganiro bari mu ntara za Cibitoke, Bujumbura Mairie no mu buseruko bw'igihugu kibanyi giharanira demokarasi ya Kongo bakoresheje Star Times bofyonda igiharuro 132. Iyo mbonesha kure nshasha Isanganiro ikazohora yugurura ibiganiro imisi yose kuva isaha 5 z'agatondo kugeza isaha 6 z'ijoro.